Haleluya. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo ugutaka kwa Barutimayo. Ugutaka kwande Barutimayo. Mbwira mugenzi wawe uti Barutimayo. Uno munsi uramumenya? Ugutaka kwa Barutimayo. Badusomere muri Mariko igice ca 10 kuva ku murongo wa 46 bashikane ku 47 gusa. Nuko bashika i Yeriko, akiva i Yeriko n'abigishwa biwe n'ishengero ryinshi, mwene Timayo yitwa Barutimayo, umusezi atari umusenzi, umusezi w'impumyi yari yicaye iruhande y'inzira. 47 yumvise yuko ari Yesu umunyanazareti, atangura gutaka ati, Yesu umwana wa Dawidi, ngirira imbabazi. Tugiye kuvugana ugutaka kwa Barutimayo. Turabona muri Bibiliya abantu baciye mu bihe bitandukanye, ariko turabona kandi n'abantu bamenye ingene bataka basenga muri ivyo bihe byari bigoye. Turabona Ana mukeba wiwe yamariko aramutwenga igihe cyose, ariko umunsi urizina aragenda yiherera imbere y'Imana, arataka amasengesho avuye mu mutima, Imana iramwumva. Turabona Elisa abonye Eliya amaze kugenda aravuga ati ntibikunda, ewe Mana, arataka. Uko yatatse niko yaronse portion zibiri, inshuro zibiri ivyo Eliya yarajanye. Turabona Daniyeli mu bihe bigoye abona ubwoko bwiwe bumaze imyaka myinshi mu nyagano, aravuga ati ibihe birarangiye, ibintu byaraheze, ngiye kwisonzesha no gusenga. Amara iminsi 21 ataka, gushika naho ijuru rirungika marayika kuzana inyishu. Hari inkomezi mu gutaka. Haleluya. Tugiye kwinjira mu mwanya mwiza wo gusenga. Iyi ndwi tugiye gusenga, ndashaka ngo ino sengesho cyangwa iryo jambo rigufashe kuzoba imbere y'Imana ufise icuzanye imbere y'Imana. Ufise icuzanye imbere y'Imana. Bibiliya itubwiye ngo Barutimayo mungo 46 ngo bashika i Yeriko, akiva i Yeriko n'abigishwa biwe n'ishengero rinini, mwene Timayo yitwa Barutimayo, impumyi yasegerereza, yari yicaye iruhande y'inzira. Yumvise ko ari Yesu umunyanazareti, atangura gutakamba ati, Yesu umwana wa Dawidi, ngirira imbabazi. Uyu mugabo Barutimayo nibatubwira histoire yiwe yose, ariko icyo batubwira ko yari umwana w'uwitwa Timayo. Yarazwi muri ako karere, yarazwi naho yicara, kahise kiwe canke identite yiwe yari uko ari kimuga akongera agasega, niko bari bamuzi. Ariko ngo yumvise Yesu ariko ararengana, aramenya yuko ari igihe ciwe. Bari baravuze ibya Yesu, aha batubwira ngo Yesu w'i Nazareti, ariko Barutimayo ntamuvuze nka Yesu w'i Nazareti. Yamwise gute? Mwana wa Dawidi, ngirira imbabazi. Mwana wa Dawidi. Yasiguye ijambo ryavuga muri Yohana igice c'indwi umurongo wa 42, bitwereka neza ko uyu mugabo muri indwi 42 havuga ngo, mbega cyanditswe nikivuga ko Kristo azoza ava mu muryango wa Dawidi i Betelehemu. Yavuze icyanditswe. Abandi bavuga icyo bamuzi iyo yavuye, ariko wewe yamuvuga icari. Abandi bari bazi Yesu nk'uva i Nazareti, ariko Barutimayo yamuvuze nk'umukiza, nka Mesiya, ukomoka bo bari barindiriye, akomoka muri Dawidi, ava muri Dawidi, uzova muri Dawidi akaba umucunguzi Mesiya, amuhamagara nka Mesiya. Bigaragaza ngo yaramuzi ugutandukanye nuko abandi bari bamuzi. Naho yari kimuga, naho yari yicaye ku nzira, naho atamuntu n'umwe yaramuzi, ariko wewe yarazi Yesu ugutandukanye n'abandi. Bariza mugenzi wawe Yesu muzi gute wewe? Hari uko benshi bamuvuga,
hari uko abantu bose bamuvuga, ndamuzi Yesu yarapfuye ku musaraba, ndamuzi Yesu n'umwana wa Dawidi, ndamuzi Yesu, ariko ukwiye kumumenya icari ku bugingo bwawe. Ndashaka kukubwira ngo Yesu n'umukiza, Yesu n'umutabazi, Yesu n'umucunguzi w'ubugingo, Yesu niwe rembo ry'ijuru, Yesu niwe nzira, kuri n'ubugingo. Umwizeye wese ntayo barapfuye azogira iki? Azobaho. Haleluya. Nguwo Yesu. Ikintu cambere mbona muri Barutimayo nuko yarazi neza uwagiye guhamagara. Yarazi neza uwagiye guhamagara. Bariko bamuvuga nk'uwi Nazareti, ariko je ndamuzi nka Mesiya, uwasizwe. Iyi ni occasion nziza kwazi Yeriko, akaba nanje ndi Yeriko. Uno munsi umugisha wanje ntundengana. Naramwumvise, ndamuzi, niwe Mesiya turindiriye imyaka n'imyaka, acatangura gutaka. Icambere ukwiye kwandika gishobora kugutuma ugutaka kwawe kwicugwa, nukubanza kumenya uwo ugomba guhamagara wari we. Ibibazo bishikira abantu bose, ariko bose uko bavyifatamo, hari abapfa guherekeza, hari n'abapfa kuvuga, hari n'abapfa kuba mu bintu batazi neza ivyo bariko barondera n'uwo bariko barahamagara wari we. Icambere gikomeye nga nuko banza kumenya uwo ugiye gusenga wari we. Mbega nje imbere yande, nje kurondera nde, mbega uwo ndondera arashoboye, mbega hari kimunanira, mbega niwe yasizwe kugira ngo ashobore kunkiza. Ego niwe Kristo Yesu. Murongo wa 48 ushaka 49 mwumvirize. Abantu benshi baramuzibiranya ngo ahore. Gutaka, abantu benshi baramuzibiranya ngo ahore, ariko arushiriza cyane gutakamba ati mwana wa Dawidi, ati mwana wa Dawidi, ngirira imbabazi. Mesiya, ngirira imbabazi. Aha turabona ikintu gidasanzwe kuri 49. Yesu arahagarara, arababarira ati nimumuhamagare. Bahamagara iyo mpumyi, barayibwira ati humura, va hasi araguhamagaye. Amaze kumenya uriko ararengana, akaba asiyo neza yuko ari wa wundi azi nka Mesiya, yaravuze ati ndashaka nsarare, barashaka bankubite, barashaka bantuke, uko biri kose iyi ni occasion yanje sindayisiga. La détermination, la persévérance, ukumva ushikamye, uvuga uti simpeba, sindeka, kazima nabonye ko ari we, simpagarika, ndabandanya. Ndazi ko hari byinshi bimwe mu byamubloka, bimwe mu bamuhagarika, bari babandi bariko bakurikira Yesu, kandi bari babandi bari imbere. Abari imbere dushobora kukubera igitsitaza tukagomba kukubloka, ariko nimba wabonye ko urondera ari Yesu, bandanya. Nta muntu adashobora gukoreshwa, arashobora no gukoreshwa n'umugwanizi, ariko icuzi nuko nimba utumbereye Yesu, Yesu niwe nyishu yawe. Baramuhagarika, baramubloka, naho bamublotse yavuze ati simpagarika, ndabandanya. Luka 18 murongo w'indwi havuga ngo mbega ntizorushiriza, ntizobagirira, ntizocira urubanza abo yatoranije, urubanza rubakiza, bayiborogera ku murango no mwijoro nahi batevya. Mbega ntizocira urubanza rwiza abo yatoranije, bayiborogera ryari? Ku murango no mwijoro, naho bimeze gute? Naho biteba, shishikara. Nkorera ko mugenza uti shishikara. Uwaguhamagaye ni muzima, arashoboye. Baramuhagarika mugabo arashishikara. Yesaya 62 umurongo wa 6 uvuga ngo ewe Yerusalemu, shize bashibamye hejuru ku ruzitiro zawe z'amabuye, naho bazocereza
kumurango no mwijoro. Yemwe abibutse uhoraho nimukaruke. Barutimayo yarazi ko ari igihe ciwe cyo kwambaza no gutaka. Nahahura n'ibibazo yaravuze ati ndabandanya simpagarika ndazi ko hari bishaka kunzimya, ariko naho bishaka kunzimya kazima namenye ko Mesiya ari hafi yanje ariko ararengana. Haleluya. Nibutse indoto nigeze kugira haheze nibaza imyaka ishika 7 canke 8. Ndota ngo ndi kumwe n'umugwi w'abantu ngo twagomba kwinjira muri stade. Umugwi nari kumwe nawo nije nari ndawurongoye, ariko tugeze ku irembo rya stade dusanga ahantu haruzuye, abantu baruzuye, nta hantu ushobora kurengana. Abari ku irembo sinzi ko areba abari bacunze, biranka ko baturekura ngo twinjire. Muri iyo ndoto ca numva ntanguye gutaka mbwira umuntu ari muri tribune d'honneur ati turekurire twinjire. Ndaduza ijwi cane, ndugije ijwi nza numva ujya muri tribune d'honneur ahaye uruhusha uwari ku irembo ati barekere binjire. Ca ninjira n'umugwi twari kumwe turinjira. Byose mu gatondo ndavuga nti hari icyo Imana inganirije. Burya ndumurongozi, hari ibintu iyo ntahamagaye, iyo ntatatse, hari abo turi kumwe tudashobora kwinjirana ahantu. Hari ikintu Imana yampaye canke yashizeho nimba ndi umurongozi ntegezwa gutaka kubwabo turi kumwe. Imana ibinyigishije ijambo ryo gutaka, ryo gusaba, ryo gusemerera. Nabwiye uri muri tribune d'honneur ati twugururire, turekurire twinjire. Ndatera induru cane, aratebara babwira ati nimumureke yinjire n'abantu biwe. Mu gatondo ca ntangura kwiyumvira, mbega abo turi kumwe bari mu bibazo bitandukanye kubera iki ntariko ndataka. Ca mpamagara umwe mu banyeshengero, ndamuhamagara muri biro, ntindazi ibibazo umaze igihe ucamo, ariko ubu ndumva yuko ngomba gutaka kugira ngo tuve aha hantu twinjire. Kubera iki tutokwinjira natwe hari indani? Ndamusengera. Nari mfise umutwaro wiwe, sinzi ko novuga ubu, ariko nari mfise umutwaro wiwe ukomeye gose. Ndamusengera. Mu minsi mike aza kungendera ari kumwe n'undi muntu ambwira ngo tuje kukubwira ko ibintu byakunze. Byarananiye ngire nifata, nsanga nasimvye, nari kumwe na madamu wanje nsanga namusimbiyeko. Natahuye ko burya hari ico dutegezwa kuvuga, turategezwa gutaka. Kino gihe umenga abantu ba kino gihe ntibagishaka ibintu bibaremera, bibagora. Bashaka ibintu fast binyaruka. Nico gituma uzosanga ari fast food. Ariko umenga ivyo nyine vya fast biratera n'ingwara. Birakeneye ko dutitiza, bavuga gutitiza, dutitiriza ukongera ugashiramwo inkwi, iyo nkono ikabira. Ibi fast food ukabihagarika ukajya uduharage dutoto. Haleluya. Ibiharage birateba, ariko iyo bigeze ko wobaza uwabiriye. Iki gihe natahuye yuko abana b'Imana hari igihe tumenye ibihe mugabo ntitumenye gutaka, ntitumenye gusenga. Kuko bamwe twabwiwe ngo Imana ibishaka izogira iki? Izobikora. Ariko birambwira ngo ubwami bw'Imana kuva kuri Yohana batizi gushika ubu ababunyakurana ubuhizi. Imana yadukeneye ko duhaguruka ngo dusenge. Uyu Barutimayo aravuga ati kazima namenye ko ari Mesiya umucunguzi, ico nkora bampagarika, banzivya, bankubita, ntaco bintwaye, jewe ndataka. Nibiki bihora bikubuza gusenga? Ni byinshi.
ni byinshi bikubuza gusenga, ni byinshi bikubuza kwegera Imana. Wagira ngo ugomba gutegura umwanya wo gusenga, hinjiyemo ibi bibazo, hinjiyemo na biriya, hinjiyemo ibibazo byo muhira, hinjiyemo ibibazo byo ku kazi, hinjiyemo ibibazo, kandi bizoguma biza bikubwire ngo nta mwanya ufise wo kugira iki. Ariko ubibwira uti naho bimeze gutyo ndataka, ndacafise ijwi, ndashobora kuba hari ibindi ntafise, ariko ico nzico ndafise ijwi riri mu kwizera. Uyu mugabo yari afise ijwi risunitswe no kwizera, kumenya ngo Imana mpamagara irazi, irashoboye, naho hari ibibazo ndataka. Ikintu ciza, subiramo ya image bamuzanye, ikintu ciza nuko bamwe bariko baramuzivya. Ahantu urahumva, bamwe bamubwira ngo urakuze turenze urwamo, ega natwe dufise ibibazo byacu, wewe umeze uri ngaho imyaka n'imyaka uguma ngaho, wewe ntubona ni uroza kutugora, bidusaba ko tukujana. Abo nyene Yesu yumva ijwi ry'utaka asunitswe no kwizera, arahagarara acabwira babandi nyene ngo genda mugira iki, genda mugira iki. Aha, ni bande bagiye kumuzana, ni bande bagiye kumuzana, bamushikire baramubwira ngo humura, umwami agize iki, araguhamagaye. Aca aribo baca inzira, haleluya, baca bavuga ngo mumubise, 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 mumubise. Aca afata inzira, abari waje imbere, kubera iki, yasenze asunika amasengesho ari mu kwizera. Hariho ivyakubujije gushika hajya ahantu, canke abo bakoreshejwe kugira ngo ntushike hajya. Imana irazi, n'umu expert wo gushobora kubikoresha kugira ngo bari bakubwire bati n'uyu nyene, n'uyu nyene, n'uyu nyene. Murazi inkuru ya Mordekai nande Naamani, iyo nkuru murayizi. Bibiliya rero yamitwereka ingene Imana ihindura ibihe. Nabo bari bafise ivyo bari bakeneye kuri Yesu, ariko nibo bagiye kumubwira bati uyu ahamagawe na shefu, mumureke agira iki, arengane. Abaronse mureke arengane, haleluya. Ashitse imbere ya Yesu, murongo wa 50 ushaka 52, nayo ita impuzu yayo. Bamuhamagaye ngo ita impuzu yayo, ihaguruka vuba. Mu Gifaransa ngo ijeta son manteau. Manteau ni nk'igikoti kinini. Ihaguruka vuba ngo dambon arasimba, yegera Yesu. Yegera Yesu. Yesu arayibaza ati ugomba ko ndagukorera iki? Ino mumyi iramwishura ati ndagomba guhumuka mwigisha. Yesu arayibwira ati genda, ukwizera kwawe kuragukijije. Aca arahumuka, uwo mwanya nyene amukurikira ku nzira. Icambere twumvise, nibaza ko mwanditse muri uku gutaka kwa Barutimayo, yabanje kumenya uwo agomba hamagara uwo ari we. Kirakomeye cyane bene data, kirakomeye. Guhuruduka no kubwira utazi ntibiri efficace, ariko ni byiza ko ubanza kumenya, umva intahe, soma ijambo, umenye uwo ugiye kuza imbere uwo ari we. Nicyo cyabaye icambere. Ica kabiri, yaratatse arenza ko ashira kwijwi risunitswe no kwizera no gushishikara. Ndashaka wandike ugushishikara, ugutaka ushishikara. Ibikubuza bizoba byinshi, ibiguhagarika bizoba byinshi, ibikubwira yuko atamwanya uhari canke igihe carenze bizoba byinshi. Kuko yatatse, ntiyatatse gusa ari hafi yiwe. Birashoboka ko Yesu yanamurenganye, ageze hariya abandanya ataka. Mwana niyumvira, mbega yoba ageze hariya ko bitari militaire ndi ngaha mu Kigobe, mbega no shobora kumuhamagara? Yesu niyumviriza ijwi ingene risa, ariko yumva irisunitswe no kwizera. Ukuvuga ngo si le temps, ariko ni umutima, la foi afise muri ugiye guhamagara. Haleluya. Ana ntiyadugije ijwi,
ariko yasenze ataka yinginga Imana asengera indani. Haleluya. Ikintu cyakoretse cya gatatu nashaka ko tuvuga ni ugufata ingingo yo gusiga ivyo yari afise, yizera ko Yesu agiye kumuha ibirengeye ivyo yari afise. C'est une décision yo gusiga. Nagerageje kwiyumvira ngoma ngereranye gato igikoti ca Barutimayo. Barutimayo yari ku nzira, yari afise imyaka myinshi n'ibihe byinshi yicaye, ariko arasegerereza ntabona. Icyo umuhaye cyose Barutimayo ashira hehe? Mu ikoti yiwe. Ntabona, mugabo usanga kenshi barabaye aba expert mu kumenya ni note arayimenya. Aramenya ko ari igihumbi cyangwa ari 10,000. Ariko hari n'ibindi bintu wahabwa byose agashira hehe? Indani. Iyi koti yiwe yari nka security, ariko kandi yari coffre-fort. Coffre-fort. Bariza mugenza turacha ico coffre-fort. Icyo kintu ntacunzi. Ubaye sincere ucubaza mugenza ati ni giki? Ni sandugu yiki yukubikamwo amafaranga. Icuma gikomeye. Ikoti yari sécurité financière yiwe. Ikoti yari protection. Ikoti yanyegeza ibintu byinshi biri ndani. Ariko amaze guhamagagwa na Yesu, ico yakoze ni giki? Ayaya. Ico yakoze ni giki? Bibaza ko vyoroshe gusiga ikoti irimo ayo maze kuronka. Nimba hari ku mugoroba, ndi bahuye ku mugoroba, ikoti yari maze kujamo quelque chose. Ariko ico yakoze cyari giki? Yarekuye ikoti ntabona, ariko naho atabona arumva umuhamagaye ati ikoti arasimba wagenda atumbereye aho Yesu ari. Naco bintwaye naho nogwa, ariko numvise uyumpamagaye. Hari kibazo ngaha nashaka ko tuganirako. Benshi aka kantu turagafise byaranse ko tugakura. Kubera iki? Kuko yenda gafise ntawe umenye ibiri ndani. Ntawe umenye ibiri ndani. Ntawe umenya nimba mu mutima wanje, mu ishati yanje bimeze neza, canke yanduye canke yaratabutse. Ntawe ubimenya. Ibi bisa n'ibintu byinshi dukunda kwitwikira, kwishirako, bikatunyegeza, ariko kandi bikadutuma tudashobora kugururira Yesu ngo adukore ko uko turi. Benshi binyegeza inyuma y'ivyubahiro n'amatitre n'amapete bafise. Sinokubahuka na diplome yanje. Diplome yanje ninyemerera ko nicara muri bajya abantu ngumvuge ngo Yesu 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 Yesu. Rateye isoni. N'amashuri nize. Mvuye i Sorbonne nagiye hehe? Paris combien? Ari mwene data hazi cyane ngaha. Amapete mfise ntanyemerera gushobora gusubira kugira iki? Gupfukama ngo mvuge Yesu mwana wa Dawidi. No kumanigumira gutya. Ibi rero biko biratuma abantu benshi batabona gukira. Abandi baranyegeje, binyegeza inyuma y'ifaranga bafise. Ntivyokunda yuko ibi bintu n'uburyo mfise n'amahera mfise, ariko kandi ko ndayafise bizonkingira.
nashaka kubwiza ukuri ko hari abantu benshi n'ubutunzi bwabo bahushije kubona Imana, kuko ubutunzi bwahindutse ikigirwamana, uca buhinduka ikintu kibafasha kwifuka, ariko indani n'imbere bariko barabora. Iyi niyo ngorane benshi kino gihe dushaka kwifuka. Niyo duhamagawe kuza imbere y'Imana, nza na vya bindi mfise, nza na ya mapete yanje, nza na bwa butunzi bwanje, ntunkorereko. Yesu arabwira umutunzi umujene riche, yaraje kumubwira ati nokora iki kugira ngo ndagukwirikire. Yesu aramubwira ati genda witwarike ibi n'ibi niyo mabwirizwa ya naya. Ati kuva nkiri muto natanguye muri Sunday school, ubu ndabizi, nabibayemo kuva nkiri muto. Yesu aramuraba ati ni vy'ukuri uyu muntu yabikwiriyemwo. Ariko Yesu abona imbere, arabona ikindi kintu kimutuma yumva ko afise identite. Cari giki? Yaratunze uwo mujene, yaratunze. Acabwira Yesu ngo, Yesu acamubwira ngo nimba ushaka kunkwirikira, genda udandaze ivyo wari ufise ubihe bande, hanyuma uze unkwirikire. Muragerageza mu ndabire, hari aho musura kumva inkuru y'uwo mujene riche, n'ubu turacamurondeza yaroye. Ikibazo cyabaye ni ikihe? Bakoze kuri rya koti giwe anyegejemo ibintu vyinshi ushaka gukora. Hari n'abantu mw'ishengero iyo utangwe kuvuga ivyerekeye amahera aca sohoka. Baiza mugenza ati ubwo si koti ya aca sohoka. Ego harababivuze babivuga nabi, mugabo hari ibintu usanga twarumiye ko icubahiro, ivyubahiro, ubwiza kikakubera ikoti bikanka gukirekura kugira ngo uze gushima Yesu. Hari yashu makiyaje yonje yokigira iki? Yocivako. Ndafise umugenzi yagiye imbere mu mitwaro, hanyuma mu nyuma yari umuhungu. Ndamubaza mu nyuma nti mbega ko wagiye imbere ngo gusengera umutwaro, nomenya umutwaro wari ufite twara abagenzi cyane. Acambwira ati reka sha, we nibona kana gahereka ari ngaha. Ndamubaza none wajanye imbere agahere? Ati ari muri wa mugwi wa bandi bajana poudre hehe mugashwaro muga Yesuime. Igihere kirashobora kumubuza gusenga. Kubera iki? Cononye hehe visage yiwe. Hari igihe fresher ikubera ikigirwamana. Umunsi twavuga ngo umuntu wese azoze ngaha atisize, hari igihe twobura igikorane cyo sanga kiri vide. Ikibazo ni ikihe? Hari n'abadashobora gusenga. Ikibazo rero hari ahantu twinyegeje, turiko turanyegeza rimwe rimwe ntidushaka ko badekuvura ubukene dufise, ingwara tugwaye. Ariko tuza kuri Yesu tunyegeje. Yesu nkamubwira ibitari vyo, nkamunyegeza, ariko ndiko ndikuvura indani, ndazi ububi bwanje, ubukene bwanje, ndaza amarira mfise, ariko vyananiye konza imbere ya Yesu ngo manze nshiri ruhande. Vyananiye. Uyu mugabo Barutimayo ntiyabaye Ugutaka gusa, ariko yumvise ko yemerewe kuza imbere ya Yesu. Avuga ati hari ivyo naha agaciro, ariko kumva ko mpamagawe na Yesu bindutira vyose. Bindutira vyose. Iki ni gikorwa kidasanzwe cyo kuraba hehe winyegereje kugira ngo nawe ugire iki? Utikoti. Tikoti yawe. Tikoti yawe winyegejemo igihe kirekire. Basense ugurura imbere Imana umutima wawe.
uyibwire ubukene ufise, intege nk'ufise, ivyaha urimwo. Reka kuyereka. Bibiri tubwira muri Luka 18 murongo wa 11 ushaka kuri 13 wumva aya masengesho. Murayazi. Umufarisayo ahagaze asenga ku mutima wiwe ati, Mana, ndagushima yuko ntameze nk'abandi bose, abanyazi, abagabitanya, abasambanyi, canke abameze nk'ujya. Yariko asenga akanuye, yariko ararabo bari kumwe, canke abameze nk'ujya mutoza kori. 12 mu minsi indwi. Wumve rero ya koti yiwe, mu minsi indwi jewe nisonzesha kabiri, ntanga iki kigira 10 c'ivyo ndonse vyose. Imana iramuraba nico gikoti yazanye imbere. 13 icimubwira ngo, ariko wa mutoza 13 batubwira ngo wa wundi yariko aravuga ari hariya mu mfuruka, ngo ahagaze kure ntiyagomba no kurangamiza ngo arabe mu ijuru, ariko yugurura umutima Imana yiwe ati ariko arishishitira, yikubita ku bituza ati, Mana ngirira ikigongwe, ndumunyavyaha. 14 ndumunyavyaha, jewe ndafise intege nke, Mana ntaco no guhisha, ndakugururiye umutima wanje, ndumunyantege nke, bijya byarangoye, naragerageje ngaha birananira, naha byarasubiye birangora, Mana ntaco mfise ndaguhisha, ni wewe ushobora kunkiza. Nta gituma nikuvura niyerekana ko ivyo niko ndakora arivyo vyotuma unkiza. Oya, ni mubi, ndarushe, nkiza. 14 baca batubwira ngo 14 irahari. Ndababwire, uwo muntu yamanutse aja iwe ahariwe. Uwo mutoza kori yavuye aho gusenga ahariwe. Ariko umufarisayo we, ariko wa mugabo yatahanye ico yatahanye iki koti yiwe. Kuko uwishira hejuru azocishwa bugufi, ariko uwicisha bugufi azoshigwa hejuru. Ndiko ndarangiza. Hariho gutaka twiga muri aya masengesho ya Barutimayo. Yarazi Imana agiye gusenga yariyo. Yari yamaramaje yuko naho bimugendekera gute arashishikara, asaba, ataka, naho hari opposition. Ica gatatu twumvise, yarazi kugurura umutima Imana no kuyizera muri vyose. Sinizeye ubutunzi mfise ko ari bwo ushobora kunkiza, sinizeye aya mapete n'aya madiplome, ariko ndabisize nshaka kuza kuri wewe. Nuguruye umutima wanje, uranzi, uzi intege nke zanje, urazi ko ushobora kunkiza, urazi ko ikicananiye, ariko ndagutaka ngo mpindure. Yesu ashitse imbere yiwe ati, ushaka iki? Nta kindi, ndakeneye kubona ingorane nyamukuru mfise nuko ntabona. Yesu aramunezererwa ati, kwizera kwawe kwagutumye usiga, kwagutumye uduza ijwi imbere yabo ariko barakubuza, uko kwizera kwawe kuragukijije. Aca arakira, akurikira Yesu. Nagomba dufata akanya gato ko kwiyumvira urugezo urimwo rwo gusenga no gutaka. Barutimayo ntiyarazwi, atari kumenyekana gusa ko ari umunyantege nke, ko ari umusezi, ko ari umuntu w'umukene. Ariko naho yarazwi gutyo, wewe hari ibanga yarafise. Ibanga yarafise nuko wewe yarazi yuko Yesu ari Mesiya kandi ashobora kumukiza.
haco bitwaye nyine abantu bokwita, haco bitwaye ibihe birebire wagiye uracamo bigoye. Hari nabo bise amazina, hari n'abavuga ngo ndamuzi neza nta kizova muri we, ariko wowe gira ibanga ryo kumenya ngo nta wegereye Imana yasubiye inyuma uko yaje. Nta wegereye Imana nguzu nyambaze ku munsi w'amagorwa zo gutabara, ndagukize nawe uzumpeshe icubahiro. Kubera iki kino gihe tutagitaka? Kubera ko umenga baradukuyemo umutima wo kwinginga no gushishikara, dushaka ibintu binyaruka, turuha n'ingoga. Dufise ibintu byinshi no munsi dushobora kwambara bikatubuza ko tuzi imbere y'Imana uko turi. Twinyegeza muri byinshi, bamwe twinyegeza mu buzi dufise, abandi twinyegeza mu bukozi bw'Imana dufise dukora, abandi twinyegeza mu itunga dufise, mu bibanza baduhaye kandi tuzobivamo. Kuri iyo koti, nimba ushaka guhura na Yesu, mwugurure umutima wawe, mubwira uti aha ndahagwaye, ngwaye aha n'ahandi ngwaye. Haleluya. Mu mwanya muto ndashaka ko dusenga, usengera indani nka Ana, usengera indani. Ana yasengeye indani muri we. Yarazi aho yamacokogwa, aha ikibazo, ariko azi imbere ya Yesu, azi imbere y'Imana. Nawe ngo imbere ya Yesu wirengagize ibyagerageje kukubuza gusenga. Ntagire ivyitwazo ushira imbere, ariko umubwire uti ndaje, uko ndi kose uranzi. Hindura, hiza, subizamo umutima wo gusenga kuko waraheze. Subizamo umutima wo kukurondera kuko waramvuyemo. Sigaye mfise intege nke, kandi izi ntege nke ziko zinjana ahantu habi. Mana, nje imbere yawe nkiza. Ino ndwi tugiye kwinjiramo y'amasengesho, uti ngiye gusenga, ngiye gutaka, kazima nzi ko Yesu ashoboye. Ndaje Yesu, kuri wewe uko ndiko, sunyakire. Ndaje Yesu, kuri wewe mukizunya kire. Ndaje Yesu, kuri wewe. Mbega Yesu uramuzi, twavuze ngo ni Mesiya, niwe wenyine yasizwe kugira ngo adukize. Nta kimunanira na yabosaya. Niwe ushobora gusomoza umutima wajanjaguritse, umutima wababaye, niwe ashobora kuwuremesha. Yesu, kuri wewe uko ndiko, sunyakire. Ndaje Yesu, kuri wewe mukizunya
Yesu ahagaze imbere yawe ngo mubwire iki? Mbega urazi uhagaze imbere yawe uno munsi Yesu Kristo ariko akubwira iki mu mutima? Weho uri kuvugana nawe iki? Umutima wawe huzuye iki? Nimba ubabaye bisuka imbere yiwe, nimba warahemukiwe bisuka imbere yiwe. Niwe wenyine ashobora gusomoza umuti. Niwaza umutima ukwiye, umuti ukwiranye n'ikibazo cyawe. Niwazi umuti ukwiranye n'ikibazo cyawe. Niwavuga ngo nimunyikoreze imitwaro yanyu yose, nimugwaneza ndiyoroheje, nawe muzoronka ukuruhuka kw'imitima yanyu. Suka imbere ya Yesu. Kura ivyo wihishijemo igihe kirekire, ariko umwereke n'umutima uri sincere. Mwami Yesu, raya saya. Mwami Yesu, ndaguhaye icubahiro, kuko ni wowe uzi umumwe wese mubari hano mw'ishengero. Wowe uvugana n'ubugingo bw'umumwe wese, wowe ukora ku mutima w'umumwe wese. Ndakweresa ubugingo bwabo Mana, n'ubwanje cyo kimwe. Tuje imbere yawe Mana, turakwizeye ko ushoboye utananirwa. Turakwizeye ko icyo uvuze gikoreka. Tugira ubuntu bwo kuba imbere yawe Mana. Haleluya. Ni kenshi amajwi yacu yagiye arazibizwa n'ibintu bitandukanye, ariko duhisemo kukubwira yuko tuje uko turi udukize. Ndasenga Mana, sengera abanywagutse imitima, abahemukiwe, abihevye, abumvise yuko atakimazi cyo kubandanya babaho. Ndasaba ngo buzuzemo ibindi vyizigiro bizima mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Mana, ubasha n'ubushobozi bwawe umwe buremesha bugashika ibwira mu mutima w'umuntu. Mana, sukamo indemeshanyo yawe, sukamo ivyizigiro bizima ahatakira ivyizigiro. Ro Yesu we, sukamo ivyizigiro bizima ahatakira ivyizigiro. Aho bihevye, aho bacitse intege, aho bahemukiwe, suruhagurutse ivyizigiro bizima vy'ubugingo bibonekera muri wewe. Yesu, 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 Yesu. Somoza umuti uwo wese Mana yaciye canke ariko araca mu bihe bibi bigoye. Mwibutse kuri hafi yiwe, muhe umutima wo kugutaka, mu mutima wo kukwambaza, mu mutima wo kudacika intege. Vyura Mana, vyura imitima yacitse intege, iriheba, irihebura. Yisubize mu inguvu Mana, yisubize mu intege. Ndagusenze Mana, gusaba ngo watse umutima w'umuntu wese muri hano. Ubagendere, ubatahuze yuko uri hafi yabo, kandi ubumva, ariko bakeneye kukwizera, gushishikara no kwiyambura ibyabananira, ibyababoha, ibyabazibira, ibyabyo bihishamo, bakaza imbere yawe uko bari. Waravuze kutazosubiza inyuma, utazohindira abakuje ko bose. Ukuje ko wese Mana, ndasabye, ndatakamba ngo aza kubone mu izina rya Yesu. Aza kubone mu izina rya Yesu. No muri nondwi Mana tugiye kuza imbere yawe dutaka, kwambaza. Ndasabye uze wiheshe icubahiro, wiyerekane kuba kwambaza bose, kuko uri Imana y'amasezerano, kandi abakwambaza bose wasezeranye ko bazokubona. Ubihishurire Mana. Urakoze ukanya keza n'umunsi mwiza waduhaye. Izina ryawe rishigwe hejuru ubu n'ibihe byose mu izina rya Yesu dusenze.
amen. Haleluya. Imana ibaho umugisha. Twiteze gutaka. Barutimayo atubera icyitegererezo, ariko kandi nitwamenye uwo duhamagara uwo ari we, hanyuma tugashishikara no mu bihe by'ibibazo, tukiyambura ibyo dushobora kwihishamo, tukizera ko ashobora kutubeshaho, tuzobona ikiganza cy'Imana. Mbwirire mugenzi wawe tugire indwi nziza yo gusenga, gutaka, kandi uzubona Imana. Ugire indwi nziza uzubona Imana. Imana ibahe umugisha. Murakoze.